bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu bagaze imitima yanyu. Ndakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Uyu ni umunsi umwami yaturemeye kunezerwa no guhimbagwa. Ndashaka kuganiriza rino jambo ryanditse mu icete Paulo yandikiye abakolosayi. Igice cya 4 umurongo wa 12. Icete Paulo yandikiye itorero ry'abakolosayi. Igice cya 4 umurongo wa 12. Haravuga ngo Epafra wiwanyu umugurano wa Kristo Yesu arabatasha yama bagwandira mu gusenga kwiwe kugira ngo mushikame mutunganye rwose mumenye neza mudakekeranya ivy'Imana igomba vyose yama bagwandira mu gusenga kwe. Reka ndababwire bavandimwe, mube abashibamye, mube muhagarare mu cuwo mu gihengeri kubw'ivyanyu n'abanyu. Epafra nibo bari muvuga ubutumwa, nibo bavuze ubutumwa bwiza mu itorero ry'abakolosayi. Paulo bari kumwe nawe akumva ariko arabagwanira cyane mu masengesho yiwe, agasengera uyu muryango w'abakolosayi, rino torero ryo muri Kolosayi. Haleluya! Yama bagwanira mu gusenga kwiwe. Amasengesho yacu bavandimwe haza yica imigabo n'imigambi ya Satani. Satani azatega, ariko iyo asanze uri maso uhagarariye ibyawe, uhagaze mu cyuho mu gihengeri, haleluya, arabura aho yinjirira. Yama bagwanira mu gusenga kwiwe, gwanira abo bana bawe, gwanira uwo mugabo wawe, gwanira urwo rugo rwawe, gwanira ibyawe. Satani ntagusenyera ibyawe uriko uramubona. Haleluya! Nimba Epafra yaragwanira no torero, wewe ico tumutagwanira bawe niki? Ico tuma urebera Satani ariko rasambura ibyawe nukubera iki? Haleluya! Ari jambo Paulo yabwiye abatesalonike bambere igice cya 2 umurongo wa 18. Iri jambo umunsi narisomye byaranteye ubwoba. Mwumvirize, kuko twagomba kuziwanyu mbere jewe Paulo kubigomba si rimwe si kabiri kose Satani akambuza. Nimba Paulo Satani yarabuza ingendo za Paulo si rimwe si kabiri nashaka kuza Tesalonike, ariko Paulo akambuza, Satani akambuza. Paulo niko ababwiye abatesalonike, narifuje kuza iwanyu si rimwe si kabiri, ariko Satani akambuza. Nimba Satani yarabuza Paulo n'amasengesho Paulo yasenga n'ubusabane yarafitanye n'Imana, wewe naho hari ibyo utazogeraho udasenze. Araduteza impemu ya retare, ubuzima bwacu bugacegwa gusa. Wifuza kugera kino gukora kino akagucereza, wifuza kugera akagucereza, ugasanga ubuzima bwawe bwaracerewe. Haguruka ugwanira ibyawe, haguruka ubere maso. Nutabibera maso, hari ibyo Satani atazigera kwemerera mu buzima bwawe kugeraho. Hari ibyo atazigera kwemerera, karagugwanya hasi no hejuru. Ndakunda ijambo Dawudi yanditse ngo umunsi nzohaguruka gutakamba, abansi banje bazosubizwa inyuma. Ibyo ndabizi neza kuko Imana iri mu ruhande rwanje. Ibyo ndabizi neza kuko Imana iri mu ruhande rwanje. Dusome mu gitabo cya Nehemiya. Abantu bahagurutse batemereye Satani ko yinjirira mu byabo. Kano umurongo wa 14. Mbitegereje mba hasi mbarira abakuru n'abaganza n'abandi bose nti ntimubatinye, mwibuka umwami Imana hambaye ateye ubwoba. Haleluya! Mugwanire bene wanyu n'abahungu banyu n'abakobwa banyu n'abagore banyu n'ingo zanyu, mubagwanire. Paulo yabwiye Epafra nawe yarwaniye itorero, namwe gwanira abahungu bawe, gwanira abahungu bawe. Haleluya! Barashaka kuba bishwe n'urumogi, barashaka kuba bishwe n'inzoga, barashaka kuba bishwe, barashaka kuba bagwanire. Haguruka, reka haguruka ubagwanire mu gusenga kwawe. Hari umunsi umwe Imana izakunezeza. Haleluya! Bavandimwe, mureke mbabwire ibintu bitigere bitakara mu buzima bwacu n'amasengesho twasenze. Isengesho ryose wasenze urashobora kuba wararyibagiwe, ariko dufite Imana itazayibagirwa. Hari umunsi umwe izovuga ngo mama wawe yarakugwaniriye. Hari umunsi umwe isengesho ryawe rizaza ribere uruzitiro uwo muhungu wawe n'uwo mukobwa wawe. Hari umunsi umwe isengesho wasenze. Haleluya! Ndakwifurije gusenga.
mugwanira bene banyu, mugwanira ibyanyu, gwanira ku kazi kawe, gwanira ubutunzi bwawe. Hari aho Satani akoresha hasi no hejuru kugira ngo bakubuze amahoro, kugira ngo ubure amahoro, ariko senga, haguruka. Murongo wa 15. Haleluya. Kuko abansi bacu bumva yuko byamenyekanye muri twebwe, Imana ihindura ubusa imigabo yabo. Gusenga kwawe kuzohindura ubusa imigabo y'umwansi ku buzima bwawe. Gusenga kwawe kuzohindura imigabo ubusa inama za Satani. Yesaya yaravuze ngo bazoja inama, nibamara kuja inama bafate n'ingingo, nibamara gufata n'ingingo ivyo vyose bizohinduka ubusa, kuko Imana iri mu ruhande rwaje, Imana iri mu ruhande rwawe. Shikama ushira amanga, ubikore kuko ni byawe. Shikama ushira amanga, Imana iri mu ruhande rwawe. Haleluya, glory, Imana ishimwe cyane. Amen. Natwe twese dusubire ku ruzitiro, umuntu wese kwikubaciwe. Ndagusengeye ngo uhaguruke. Epafra yagwaniye abiwabo, Banehemye baragurutse kugwana. Haleluya. Paulo abwira Abakolosayi ngo narifuje kuza iwanyu si rimwe si kabiri. Satani arangwanya. Nimba Satani yarabujije ingendo za Paulo, wewe ibyawe, umuryango wawe, haguruka. Haleluya. Ugwanira ibyawe, gwanira abana bawe, gwanira urugo rwawe. Tumwemerere ko yinjira mu buzima bwawe, tumwemerere ko yinjirira mu bana bawe. Data, turagukunda cyane, turagushima kuko uri inyuma y'ijambo ryawe. Sinzi umwe wese muri twebwe icyo ariko aracamo, ariko ndamusengeye uyu mwene data uri kurankurikirana ngo umukorere igitangaza. Haleluya, haleluya, glory to Jesus. Agwanira ibyiwe, agwanira abana be. Haleluya. Umuremere ishimwe Mana, uri Imana izirema ibitangaza. Haleluya. Icubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Ndakwifurije ngo umwami akuremere igitangaza mu izina rya Yesu. Amen.